El Clasico. Waba umukunzi wa FC Barcelona, wa Real Madrid, canke umukunzi w'umupira w'amaguru muri rusangi, wumvise El Clasico uba wumva ko ari urukino rutogucika. El Clasico ushaka kuyita Derby Espagnol ni urukino ruhuza Real Madrid na FC Barcelona. Derby nakajambo gafise inkomoko mu Bwongereza, mu rurimi rw'icongereza gasigura grand match, igifaransa no kuvuga urukino rukuru mu rurimi rw'ikirundi. Ubwo rukino ruhuza imigwi ibiri ikebana cyane yo mu gihugu ca Espagne, ndavuga Real Madrid yo mu gisagara ca Madrid, igisagara kiri hagati mu gihugu ca Espagne, kikaba n'umugwa mukuru w'ico gihugu ca Espagne, na FC Barcelona mugwi uri mu gisagara ca Barcelona, ni mu ntara Catalonia iri mu iseruko bushira uburengero bw'igihugu ca Espagne. Kuva mu mwaka wa 2010 rwabaye urukino rwa mbere rukomeye mu gihugu ca Espagne, rwongera bwifatira isi nzima, bikaba byari biciye ku guhangana ku bakinyi babiri bafatwa nk'abatanguye kugaragara nk'abakinyi b'isi na cane cane mu guhanganira imipira y'inzahabu Ballon d'Or, aribo Lionel Messi wa FC Barcelona na Cristiano Ronaldo wa Real Madrid. Uko guhangana kwagiye kugabanya akariro mu 2018 aho Cristiano Ronaldo yava muri Real Madrid aja muri Juventus de Turin, maze Lionel Messi nawe akava muri Barcelona mu 2021 akerekeza mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Mu mwaka wa 2011 ubwo rukino rwaje gukuraho agahigo k'urukino rwitwa El Viejo Clasico rwahuza ekipe ya Real Madrid na Atletico Bilbao, imigwi ibiri yo mu gihugu ca Espagne. Ubwo rwafatwa nk'urukino rwa mbere rukomeye mu gihugu ca Espagne ico gihe. Muri ico kiringo ca Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, El Clasico yabaye urukino rwa mbere rurabwa cyane muri Espagne no kw'isi nzima, aho mu mwaka wa 2017 ubwo rukino rwerekanywe mu bihugu 140 byo ku migabane 5 igize inosi, ndavuga Afrika, umugabane wa Europe, umugabane wa Amerika, umugabane wa Asia n'umugabane wa Oceania. Maze mu mwaka wa 2017 rurabwa n'abantu 1,650,000, ruca ruba urukino rwa mbere rw'imigwi rukurikiranwe n'abantu benshi canke rurabwa n'abantu benshi kw'isi nzima muri uwo mwaka wa 2017 biciye kuri televiziyo Espanyola. Hambavu yo kuba barakoze urukino rw'amateka Real Madrid na FC Barcelona, ni imigwi ibiri isanzwe ikebana. Ubukeba bw'iyo migwi ibiri ufatiye ku bintu byinshi bitandukanye, aho vyandukiye n'imigwi mibanyi, bwavuye mu kibuga bwinjira no mu bafana n'ahandi hatandukanye. Mbega ubukeba bwa FC Barcelona n'ubwa Real Madrid bwazananye hehe? Bwagiye burakura gute? Mbega amateka yaranze El Clasico na yahe? Na bahe bakinyi bagiye barisangiza amateka muri no El Clasico? Ivyo bibazo n'ibindi bitandukanye ukunda kwibaza kubijana na El Clasico nivyo ugiye kuronkera inyishu muri kino kiganiro ugiye gushikizwa nanje Wilfried Rambona kuri kinyamakuru Wifi Sport. Cyo usabwa gukora ni sabone cyangwa subscribe kuri YouTube channel, canke follow canke suive kuri Facebook, hose ni Wifi Sport. Ariko kandi ufise ivyo wamamaza, ufise ivyo dandaza, ivyo uhingura, ivyo ukora, ukeneye ko abantu babimenya, ukeneye kubironkera abakiriya, hamagara kuri zino nimero ubona hano, utwiture haba WhatsApp cyangwa twandike ubutumwa busanzwe cyangwa twakure kugira ngo tubashe kutugana tukwamamarize ibyo bintu vya kuburyo kugira ngo abakiriya bashobore kuba banaza ku bwinshi. Amahoro abane namwe mwese muriko murakurikira iyi video, imigisha iba kuri wewe wamaze kuba ukora subscribe cyangwa ikaze muri kino kiganiro nize ndakubwira amateka ya El Clasico. Imbere yo kurabira hamwe amateka ya runo rukino rwa El Clasico kuva itangura ndetse n'inyuma ya runo rukino ruheje kuba runarangira, aho FC Barcelona iko gutsinda itsindo 2-1 kipe ya Real Madrid kugerekerwa kane kwezi k'umunani mwaka wa 2024. Turambega El Clasico ubukeba bwabo bwazananye hehe cyane kuri no migwi. Urukino rwa mbere rwa El Clasico rwabaye itariki 13 kwezi kwa gatanu hari umwaka wa 1992, hari mu gikombe ca Copa de la Coronación, icitwa ubu Copa del Rey.
ico gihe FC Barcelona yari yavutse mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1899 yari ishizwe ico gihe na Joan Gamper. Ico gihe yaciye ituma intara ya Catalonia yamamara. Real Madrid yo yabaye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1902, amezi abiri imbere yuko iyo Clasico ya mbere iba, yashinzwe n'umunya Catalonia yitwa Joan Pedros, maze ayita Madrid FC. Birumvikana ko yaba equipe ya Real Madrid yaba FC Barcelona zose zashyizweho n'abatore baje basanzwe bamuka mu ntara ya Catalonia ari FC Barcelona irimo muri kino gihe. Ubwo rukino Barca yarutsinze ibitsino 3-1 ubwo Real Madrid, ariko nta no mu ico gihe yiyumvira ko urukino ruhuza iyi migwi ibiri aruzohava ruba urukino rwa mbere rujugumiza isi yose, rwongere rutume igihugu ca Espagne cicamwo ibice. Ese ukwicamwo ibice by'igihugu ca Espagne biciye kuri ino migwi ibiri ya Madrid na FC Barcelona kwatanguye ryari? Kwatangwanye n'umwaka w'1936. Ico gihe niho haba intambara y'abene igihugu sho kwita guerre civile mu rurimi rw'igifaransa canke civil war mu rurimi rw'icongereza. Iyo ntambara yahuza aba republicain wari umugambwe wa ERC witwa Esquerra Republicana de Catalunya, ukaba wari umugambwe w'abigenga bava mu ntara ya Catalonia. Iyo ntara akaba ariyo yamye ishaka kwikukira ngo ibe igihugu cigenga. Ico gihe uwo mugambwe wabuhangana n'aba nationalist, ukaba nawo wari umugambwe wabiyitirira ko bakunda igihugu ca Espagne, ukaba wari umugambwe watwagwa n'uwitwa Francisco Franco. Muri uwo mwaka nyene wa 1936, muri iyo ntambara umugwi w'abagwanyi wa Frankiste, ni kuvuga mu mugambwe w'aba nationalist wari urongowe na Franco, warashe José Signor maze aca arapfa. Uwo nawe José Signor akaba yari umuyobozi wa FC Barcelona w'ico gihe. Haciye imyaka ibiri, ni kuvuga mu 1938, inyubakwa za FC Barcelona zose zarasambuwe n'ibisasu byakoreshwa muri iyo ntambara. Iyo ntambara yagiye guhera mu mwaka w'1939. Francisco Franco akaba yarahejeje gufata igihugu ateye coup d'etat mu gihugu ca Espagne. Kuva itariki 1 kwezi kwa 4 mwaka w'1939, igikenye c'intwaro ya Espagne caciye gitangura gufata nabi intara ya Catalonia, maze itangura kuzira umugambi yari ifise wo kwikukira ikiyonkora igihugu ca Espagne ikaba igihugu cigenga. Ico gihe Alex Suzana wari umuyobozi w'igisata c'imico n'akaranga by'abanyakatalonia yaciye avuga ati umwe mu migambi y'intwaro ya Franco irigaragaza no guhonya ururimi, imico n'akaranga by'abanyakatalonia. Franco yashaka ko Espagne iba igihugu kimwe cyunze ubumwe kandi gikomeye, ariko abanyakatalonia bobo ntibabishaka. Igihe Franco yaciye abategeka kutongera kuvuga ururimi rw'abanyakatalonia no kutongera kuduza amabendera y'ako karere ka Catalonia inyuma y'amajambo ya Suzanne. Ico gihe Camp Nou, kibuga ca FC Barcelona, cyasigaye ico kibanza cyonyene abanyakatalonia bashobora kugaragarizamo imico n'akaranga byabo, aho bashobora kuririmba mu rurimi rwabo rw'ikinyakatalan, bagahungabanya amabendera yabo y'abagizwe n'amabara y'umuhondo n'atukura. Kuva iyo ntambara y'abene gihugu ibaye, FC Barcelona yasigaye arico kirango canke ikimenyetso nyezina c'abanyakatalonia. Biratahuritse gufata FC Barcelona ikimenyetso c'abanyakatalonia kuko yabaye igikoresho catumye imico, imigenzo n'ururimi rw'abanyakatalonia bigumaho, cyane cyane biciye muri stade Camp Nou aho bashobora kwigaragariza. N'ikindi kandi mu mwaka w'1925, no kuvuga imyaka 10 imbere yuko intambara y'abene gihugu itangura mu gihugu ca Espagne, Barcelona n'abakunzi bayo barahagaritse gukoresha ururirimbo rw'igihugu ca Espagne. Ivyo byatumye indongozi z'igihugu, ndavuga Franco n'abasanzwe bafashanya kurongora igihugu, bafata ingingo yo kugara ikibuga Camp Nou ca FC Barcelona mu kiringo c'amezi 6, zongera zikura Joan Gamper mu mabanga yarasanzwe ajeje kurongora ikipe ya FC Barcelona. Ico gihe umugwi wa Real Madrid ntiwahuza ivyiyumviro n'umwami Franco wo kugwanya umugwi wa FC Barcelona. Inyuma yaho umugwi w'abagwanyi ba Franco barishe abayobozi babiri ba FC Barcelona. FC Barcelona yaciye iyoborwa n'abakomuniste hamwe n'abasocialiste,
akaba rero ari imigambwe ibiri itavuga rumwe n'umugambwe wari ku butegetsi wa Franco, maze bica bituma Franco arondera gusenyura uwo mugwi wa FC Barcelona. Ico gihe kugira ngo umwami Franco abishikeko yaciye yiyumvira kubicisha mu mupira w'amaguru, agakoresha ikipe ya Real Madrid mu mvo za politike kugira ngo bimworohere gutembagaza umugwi wa FC Barcelona n'abo banyamigambwe bari basanzwe bayoboye FC Barcelona. El Clasico rero umwami Franco yaciye ayikoresha mu kwereka abanyakatarunya ko abasumbya ubushobozi. Se byatanguriye hehe? Alfredo Di Stefano, umukinyi yakozweko cyane n'ibihe by'igura n'igurisha ndetse n'ubukeya bwa FC Barcelona na Real Madrid biciye kuri ino ntwaro y'umwami Franco. Umukinyi Alfredo Di Stefano ni umwe mu bantu umwami Franco wa Espagne yifashishije mu kurwanya FC Barcelona abishishije umupira w'amaguru. Mbere yuko aba umukinyi gihangange mu mateka ya Real Madrid, uwo mukinyi yavyuye impari zikomeye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'indwi, El Clasico hamwe no guhangana hagati ya Real Madrid na FC Barcelona vyaje kwinjira mu isoko ry'igura n'igurisha, aho bashwaniye cyane kwigurwa ry'umukinyi Alfredo Di Stefano. FC Barcelona yari mu biganiro byo kumugura n'umugwi wa River Plate wo muri Argentine. Uwo mukinyi yarasanzwe akina muri ico gihe, ariko kandi kurundi ruhande ikipe ya Real Madrid yo yari kiganira ibiganiro n'umugwi wa Millonarios wo mu gihugu ca Colombia. Uwo mugwi akaba ari wo uno musore akaba yarasanzwe yegukira. Birumvikana ko ico gihe yari kuntizanya umugwi wa River Plate yatijwe n'uno mugwi wa Millonarios wo mu gihugu ca Colombia. Impari zigurwa ry'umukinyi zateye uruhagarara ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne no mu bushikiranganji bw'inkino bwo mu ico gihugu, bica bituma bafata ingingo yuko Di Stefano yoja arakinira umugwi umwe muri iyo migwi hagati ya FC Barcelona na Real Madrid, ariko akazabakinira umwaka umwe agahera mu mugwi wa Real Madrid mu mwaka wa mbere. FC Barcelona yashimishijwe n'iyo ngingo, aho mbere yifuje no kumugurisha kuri Real Madrid, ikabaha akanoti maze akazoguma akinira Real Madrid mu mwaka yaba yaragenewe gukinira umugwi wa FC Barcelona, ariko Real Madrid yaravyanse kumugura. Barca ihitamo guheba burundu uwo mukinyi. Hari n'amakuru avuga ko Alfredo Di Stefano we yashaka gukinira FC Barcelona mbere ko n'imbere yo gukinira Real Madrid ko yoba yarakinye inkino zitatu ari mu mwambaro wa FC Barcelona, ariko birangira abaye umukinyi wa Real Madrid ku bw'igikenye cy'umwami Franco. Amakuru tutazi neza nimba rukuri, ariko yemezwa n'abakunzi ba FC Barcelona, avuga ko umwami Franco yateye igitsure umuyobozi wa FC Barcelona, amubwira ko ataretse Alfredo Di Stefano ngo abe umukinyi wa Real Madrid ko azomutoza amakori y'umurengero. Mwomenya ko inyuma y'ukwezi kumwe asinye Real Madrid, Alfredo Di Stefano yaciye atsinda Barcelona ibitsindo bibiri, yongera atanga imipira ibiri ivamo ibitsindo, agira uruhara mu bitsindo bine. Ekipe ya Real Madrid yatsinze FC Barcelona mu rukino bari bahuye yatsinda itsindo 4-2. Ivyo byarababaje cyane ekipe ya Barcelona, narijya babona ko ari nkaho bariko batsindwa n'umukinyi wabo bwite. Uburyo Alfredo Di Stefano yatumye Real Madrid iba umugwi wa mbere ukomeye ku isi, igatwara ibikombe bitanu vya mbere by'ihiganwa ry'umugabane wa Buraya, byakomeje kuba igikoresho ca Franco cyo kwamamaza intwaro yiwe muri Espagne no ku mugabane wa Buraya ndetse no ku isi muri rusange, kugira ngo agumane amahirwe yo kuyobora igihugu ca Espagne. Amaze gusinya Real Madrid akayifasha no gutwara ibyo bikombe bitanu by'ichampionnat yari isanzwe ifatwa nk'ichampionnat ariko ku mugabane wa Buraya, ndavuga Champions League no mwanya kuva mu 1956 gushika mu 1960 bikombe yifasha kwitwara imbere yuko hindura izina rikitwa UEFA Champions League. Ishikiwe n'umwami Franco, Real Madrid yagiye hejuru cyane ya FC Barcelona mu myaka y'1950 ni ya 1960, bizimya imico n'akaranga n'ururimi bya Catalunya gushika mu mwaka w'1973 FC Barcelona itanguye kwigaranzura. Umukinyi yaje kuzokora FC Barcelona yaje kuboneka inyuma y'imyaka 20, ivyo bibaye akaba yari Johan Cruyff.
uwo munya Pays-Bas cyangwa umunya Hollande byose nico kimwe yari umukinyi adasanzwe mu mugwi wa Ajax d'Amsterdam aho yawufashije bigaragara mu bikombe bitatu byakurikiranye ekipe ashobora kubona twara bya Coupe d'Europe canke UEFA Champions League. Yasinye FC Barcelona mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974 ayikinira gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978. Ico gihe yafashije Barcelona gutwara igikombe kimwe ca La Liga n'igikombe kimwe ca Copa del Rey. Ariko naho atafashije FC Barcelona gutwara ibikombe vyinshi ntigera yibagirwa mu mitima y'abafana ba FC Barcelona no mugwi w'i Catalonia kuko yawufashije mu bihe bigoye nk'umukinyi yongera gufasha nk'umumenyereza ndavuga Johan Cruyff. Yagarutse mu mugwi wa FC Barcelona mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 nk'umumenyereza awumenyereza gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Mu myaka 8 yamenyereje FC Barcelona yayihaye ibikombe 11 harimo bitatu byo ku mugabane wa Buraya ndavuga Champions League, Europa League na Super Coupe d'Europe. Karakora igikombe kimwe ayo mahiganwa atatu. Amaze gushika mu mugwi wa FC Barcelona Johan Cruyff ntiyatevye kugarura imitima y'abakunzi ba FC Barcelona nariga yahisemo Barca areka kuja muri Real Madrid umugwi mukeba wo mu burongozi bw'abafrankiste umugambwe w'umwami Franco yahaza cyane uno mugwi wa FC Barcelona kandi akaba yari no muhinga mu kibuga. Bivuye ku buhinga bwa Rinus Michels yamumenyereje mu mugwi wa Ajax, Johan Cruyff niwe yazanye umukino wa Toto Football Barca ikina uno munsi, umukino abenshi bita tiki taka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974 Cruyff yabyaye umwana w'umuhungu amwita Jordi. Iri rikaba ryari izina ryari ribujijwe mu gihugu ca Espagne n'ijya kugo rurimi umwami yari yabujije kurukoresha mu gihugu ca Espagne ndavuga uno mwami Franco. Akaba yari mise kugira ngo abemeze ko imico y'abanyakatarunya imunezereza kandi ikwiye kugumaho ikagaruka narija atari no munya Espagne akaba yari umunya Pays-Bas canke umunya Hollande. Muri iyo season nyene Cruyff yafashije Barca gutsinda Real Madrid 5-5 kandi hambavu yo gutsinda yo El Clasico Barca yatwaye n'igikombe ca La Liga. Mu kwezi kwa 11 mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 umwami Franco yarapfuye maze intwaro yiwe yafatwa nk'agacinyizo kuri FC Barcelona no ku ntara ya Catalonia iba iraheze. Itariki 28 kwezi kwa 12 mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 ukwezi kwa mbere inyuma y'urupfu bw'uwo mwami Franco wabangamira FC Barcelona uwo mugwi Catalonia waciye wakira Real Madrid mu rukino rwa La Liga. Ubwo rukino rwarangiye FC Barcelona itsinze Real Madrid 2-1. Stade Camp Nou isubira kwiha akamo k'umunezero yigina itsemba ry'umwami yarabapfukamye mu nda Francisco Franco maze basubira kuryohererwa imigenzo imico n'urimi rw'ikinyakatalonia. Muri iryo joro amabendera y'intara ya Catalonia yarongeye guhungabana. Ivyo bikaba vyari bimaze imyaka irenga 30 umwami Franco abihagaritse. Se ubukeba gati ya FC Barcelona na Real Madrid bwakomeje gute gushika uko bwifashe muri kino gihe? Inyuma y'urupfu rw'umwami Franco ubukeba bushingiye kuri politike bwaragabanutse muri El Clasico. Juan Carlos wa mbere umwami yasubiriye Franco yari umuntu atadadaza ati komplika. Ivyo vyatumye intara ya Catalonia itora agahengwe maze ibona gutekana no kugira ubwigenge ukwishira no kwizana muri politike. Naho vyaruko ubukeba hagati ya Real Madrid na FC Barcelona bwa muri El Clasico bwagumyeho. Hambavu yo kuba El Clasico yahuza imigwi ibiri Real Madrid na FC Barcelona byaje gufata iyindi ntumbero. Ubukeba burakomera mu gihugu ca Espagne kuko yaciye iba urukino ruhuza ubukeba bwa FC Barcelona iri mu ntara ya Catalonia yashaka kwikukira ikiyonkora mu gihugu ca Espagne hamwe na Madrid umugwa mukuru w'igihugu ca Espagne ikaba intara yaharanira ikanaserukira igihugu kitifuza gutakaza iyo ntara ya Catalonia.
ubwo bukeba bwatumye El Clasico iba urukino rwa mbere rwamamazwa canke rutangazwa cyane kw'isi n'ibinyamakuru haba mu gihugu ca Espagne se no kw'isi nzima. Gushika n'iki gihe mu gihugu ca Espagne abafana bamwe barahitamo gufana FC Barcelona canke Real Madrid bisunze imvo za politiki. Nk'akarorero abafana ba Espanyol Barcelona abenshi muri bo bakaba bitandukanije n'umugambi wo kwikukira kw'intara ya Catalunya nk'uko n'izina ryabo ribaranga. Espanyol Barcelona ni kuvuga abanyabarcelona bahengamiye ku ruhande rwa Espagne bahitamo kuba abakunzi ba Real Madrid bakaba abakeba b'umugwi wa FC Barcelona. Nayo umugwi wa Atletico Bilbao bivanye n'amateka bafitaniye na Real Madrid na cane cane ku rukino rwabo rwari rufise amateka ku rukino rwa mbere rwari rukomeye mu gihugu ca Espagne, El Viejo Clasico rwahuza ino equipe na Real Madrid. Hari narwo rukino imbere ya El Clasico rwari rukino rwari rukomeye n'ubwa imbere y'imyaka 2011 bituma abafana ba Atletico Bilbao bahitamwo gushikira FC Barcelona bakaba bakeba ba Real Madrid. Nico kimwe no ku bakunzi ba Atletico Madrid, umukeba wa mbere wa Real Madrid basangiye n'igisagara ca Madrid, aba bahitamo gushikira FC Barcelona bakaba bakeba ba Real Madrid. Uguhangana kuri muri El Clasico kwarakomeje. Ivyo bishingiye kuntu imigwi yose yagumye igaragaza canke iranga ibirango vya politike byo kuva kera na rindi. Ku ruhande rwa FC Barcelona uyu munsi igaragaza nk'umugwi w'igisagara ca Barcelona, ariko kandi kigaragaza nk'umugwi w'intara ya Catalonia. Ivyo bimeze nk'uko Atletico Bilbao nayo igereranya canke iserukira Pays Basque, akaba arakarere kiyonkoye ku bihugu bibiri, igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu ca Espagne, kagafatwa nk'igihugu gifise imico, imigenzo n'ururimi rw'iki Basque. Biciye kuri logo ryabo Mesque un club more than a club mu gihugu mu bw'icongereza, nayo mu Kirundi kaba bisigura ikiruta umugwi. Biciye kandi no ku birango ndangakaranga vya Catalunya biri mu mwambaro wabo, FC Barcelona yama yibutsa abantu ko ibwirizwa kugwanira ururimi rwabo rw'ikinya Catalonia. Ivyo byaragaragaye aho muri El Clasico mu mwaka wa 2012 bavuga bati ururimi cyo kimwe n'umugenzo wacu biraduhuza, bigatuma tugaragara nk'igihugu tutitaye ku mamuko n'ivyumviro vyacu. Naho sentare yo ku mugabane wa Buraya yakuyeho mu 1995 itegeko ryabuza imigwi gukinisha abakinyi benshi b'abanyamahanga, maze imigwi igahabwa uburenganzira bwo kuzana abo ishatse. Barcelona yagumye ishaka gukoresha abanyakatalonya cyane cyane mu gushigikira umugambi yari yihaye wo guharanira imico n'akaranga y'Inyakatalonya. Ivyo vyaca bituma Barca yifashisha abakinyi b'abanyakatalonya yarereye muri La Masia, akaba ari ishure ryayo ry'umupira w'amaguru, Xavi Hernandez, Carles Puyol, mu nyuma hajamo Gerard Piqué n'abandi bakinyi. Ku rundi ruhande Real Madrid yo nta kintu na kimwe yari gikora yisunze kuba ishigikiwe n'intwaro y'umwami Franco, kuko uyu yari yamaze kuba asezera uno buzima, yari yamaze gupfa, ndavuga umwami Francisco Franco. Ariko kandi naho vyaruko ikipe ya Real Madrid yakomeje kwigwanaho, ikomeza kugwana no guharanira agateka yatewe ko kwitwa umugwi userukira ubwami bwa Espagne. Ariko kandi izina Real rwa Royal mu rurimi rw'Ifaransa rikaba risigura igikintu gikomoka ibwami mu Kirundi, iryo bahawe mu 1920 n'umwami wa Espagne yitwa Alphonse wa 13, hamwe n'urugori rucafye muri logo, no kuvuga mu kimenyetso kiranga uno mugwi wa Real Madrid. Nivyo bintu bibiri byonyene bisigaye bigaragaza Real Madrid mu ishusho ry'umugwi w'ibwami. N'ikindi kandi mwomenya, naho umwami w'iki gihe novuga mu mwaka wa 2024 Felipe wa gatandatu afana bigaragara Atletico Madrid, umugwi mukeba wa Real Madrid, se wiwe Juan Carlos wa mbere we n'umukunzi akomeye wa kipe ya Real Madrid. Ibibazo bishobora kusha bivyuka nini hambavu ya amateka yerekana amamuko y'ubukeba buri hagati ya FC Barcelona na Real Madrid. Ni ibindi bintu bibihe bituma iyi migwi ikomeza kuba imigwi ikebana cyane, ni ibindi bintu ibihe bituma El Clasico ijamo inguvu nyinshi maze ikongera kuba iryoshe ku rugero rukomeye. El Clasico yigaruriye gute imitima ya benshi?
El Clasico rwabaye urukino ruhambaye cyane kubera ko ruhuza imigwi ibiri ya mbere ikomeye mu mateka ya Espagne n'ayo mugabane wa Burayi. Ariko kandi hambavu yo kuba umunsi ukomeye mu nkino, El Clasico yacitse umunsi mukuru wo kugaragarizaho imico n'akaranga by'igihugu ca Espagne. Uti gute? Iyo El Clasico igeze, ibikorwa byinshi byo mu gihugu ca Espagne birahagarara, abantu bakamara iminsi ine bitegura imbere y'uko urukino ruba. Ivyo babikora nk'uko babikora bitegurira iminsi mikuru itandukanye nk'iya La Semana Santa, ni kuvuga umunsi wa Pasika, hamwe na El Gordo, ni kuvuga umunsi mukuru wa Noel. Sid Lowe, umwanditsi w'igitabo Fear and Loathing in La Liga, igitabo kivuga ku mateka y'ubukeba bwa Real Madrid na FC Barcelona, yise El Clasico nk'urubanza ruhuza intara zibiri zikebana, Madrid na Catalonia. Yanditse ati nta numwe yifuza ko El Clasico yovaho naho Catalunya yokwikukira ikaba igihugu cigenga. Nta numwe muri FC Barcelona ashaka ko urukino rwovaho naho rubahuza n'abantu badahuje ivyiyumviro vya politike n'ikibano. Florentino Perez, umuyobozi wa Real Madrid w'iki gihe cy'umwaka wa 2024, yavuze ko igihugu ca Espagne kitojyoha kitagira intara ya Catalunya, byongera avuga ko igano rya La Liga ritojyoha ritagiramo umugwi wa FC Barcelona. Ubukeba bw'iyo migwi ibiri bwatumye iba imigwi ikomeye kurusha uko iyo migwi yari yiteze. Naho twavuze byinshi cyane ku bijyanye n'abakinnyi babiri, Alfredo Di Stefano ku ruhande rwa Real Madrid na Johan Cruyff ku ruhande rwa FC Barcelona, ntitwovuga El Clasico ngo dusige inyuma amazina yagiye araranga El Clasico imyaka myinshi nka Lionel Messi, Cristiano Ronaldo n'andi mazina nka Ronaldinho. Ronaldinho yabaye mu bakinnyi bake bakoze amateka ku kibuga Santiago Bernabeu mu rukino rwa El Clasico. Biciye ku buhinga budasanzwe yakinana, ubwari bugizwe n'amakorosi, amaceng anezereza abafana. Yaryoheye stade yose, maze abafana b'imigwi yompi bamukomera amashi, aho muri iyo El Clasico byo mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2005 yafashije FC Barcelona gutsinda Real Madrid 3-0. Ico gihe Ronaldinho yabaye umukinyi wa mbere wa Barcelona akoze amateka nk'ayo. Ivyo bakaba babiheruka mu myaka 20 yari iheze, bikaba byari byakozwe n'umunya Argentine Diego Armando Maradona. Muri iyo myaka 2005 El Clasico yari yatanguye kurengera kuba urukino rwa kivandimwe, kuko no mukinyi mushasha akiza mu mugwi umwe yabona ekipe mukeba nk'umwanzi wo kugwanya babicishije mu bitsinda. Luis Figo ni umwe mu bakinyi bagaragaje ko bimwe bigaragara inguvu z'ubukeba buri hagati y'ino migwi ibiri, ndavuga FC Barcelona na Real Madrid, aho hari mu mwaka wa 2000 aho yava muri FC Barcelona akiyunga n'umugwi wa Real Madrid. Inyuma yo gukora ico kintu, abafana ba Barcelona baramwanse nkaho umengo nta nico yigeze abamarira mu myaka yamaze akinira umugwi wa FC Barcelona. Muri El Clasico ya mbere Figo yakiniye ku kibuga ca Camp Nou cyo mu mugwi wa FC Barcelona, ico gihe akaba yari mu mwambaro wa Real Madrid. Buri mufana wa FC Barcelona yamuterera ko ico afise mu minwe, mu vyo bamuteye hakaba harimwo n'umutwe w'ingurube. Rodrap, Luis Enrique canke Ronaldo Kisu, umunya Brazil, bari mu bakinyi bigeze gukinira imigwi yompi ko ari ibiri, ariko nta mukinyi n'umwe muri bo bafashe nabi nk'uko bafashe umusore w'umunya Portugal Luis Figo. Ibiringo byo gukubagurana muri El Clasico byarakomeje kubaho mu myaka ya 2010 n'2012. Byagenze gute? Abamenyereza nka Jose Mourinho wa Real Madrid na Pep Guardiola wa FC Barcelona bari mu bantu bagarukanye inguvu no gukebana gukomeye muri El Clasico. Kuva mu mwaka wa 1996 gushika mu mwaka wa 2000, Jose Mourinho yari umumenyereza wa kabiri muri uwo mugwi wa FC Barcelona. Ico gihe yari umunganizi w'abamenyereza Robson na Luis van Gaal. Mu mwaka wa 2008, Jose Mourinho niwe mumenyereza wa mbere yahabwa amahirwe menshi yo kumenyereza umugwi wa FC Barcelona w'abakuze, naho yavyifuza Barcelona ntiyashimye kumuha ako gateka, ahubwo yahisemo kuduza Pep Guardiola aza kumenyereza FC Barcelona y'abakuze avuye muri Barcelona B ariyo Barça Athletic. Muri uwo mwaka wa 2008,
Jose Mourinho yaciye aja kumenyereza umugwi wa Inter Milan, agashavu kaniga ajana icipfuzo co kugwanya FC Barcelona yivuye inyuma bivuye ku kuba yaramuhemukiye, bitamuhaye ayo mahirwe yo kuba umumenyereza wa mbere wa FC Barcelona n'ibihe yayimazemo ari umumenyereza wa kabiri. Mu mwaka wa 2010 Jose Mourinho yatwaye igikombe ca UEFA Champions League ari kumwe na Inter Milan. Ico gihe yasezereye FC Barcelona muri demi-finale aho yifashije Samuel Eto'o, umwe mu bakinyi Pep Guardiola yaheruka guterera hanze ya FC Barcelona. Gutyo Jose Mourinho aba atanguye umugambi wo kugwana FC Barcelona. Muri uwo mwaka nyene wa 2010 Jose Mourinho yaciye aza kumenyereza Real Madrid, acaza azananye rya shavu nyene ryo kugwana FC Barcelona. Mu gitabo ciwe yise The Barcelona Legacy, ni kuvuga ibisigi vya Barcelona, umwanditsi Jonathan Wilson yagereranije iza rya Jose Mourinho muri Real Madrid umumarayika yirukanwe mw'ijuru. Basoma Bibiliya baca babitahura neza cane umumarayika yirukanwe mw'ijuru ingene aba ameze. Sonye mu vyahishuriwe ikibande ca 12 umurongo w'icenda gushika ku murongo w'12 avuga ko tagowe isi n'ikiyaga kuko shetani n'abamarayika biwe abazananye ishavu ryinshi inyuma yo kwirukanwa mw'ijuru. Baca batahura ingene umumarayika yirukanwe mw'ijuru aba ameze, byumvikana ko afise ishavu ryinshi. Uwo mwanditsi w'ico gitabo nyene The Barcelona Legacy yavuze ivyo ashatse kuvuga ko Jose Mourinho inyuma yo kutemererwa kumenyereza Barcelona hanyuma akaronka akaryo ko kumenyereza Real Madrid, yazanye ishavu ryo kugwanya FC Barcelona. Ivyo vyaciye bituma kuva muri uwo mwaka wa 2010 El Clasico irangwamwo inguvu nyinshi no gukubagurana kurenze. Mu mwaka wa 2011 ikubagurana hagati y'iyo migwi ibiri byarongeye ririgaragaza ku rwego rwo hejuru. Nk'akarorero muri El Clasico y'uwo mwaka aho Barca ya Pep Guardiola yatsinze Real Madrid ya Jose Mourinho 3-2, maze urukino rugaragaramwo ibihe byo kubabazanya mu kibuga bivanye n'uburemere bw'ikubagurana ryariko ribera muri urwo rukino, na cane cane mu kibuga. Umuhagarikizi w'urukino yerekana amakarata 10 harimo 3 atukura. Urukino ruheze imishamirano yarabandanije hagati y'imigwi ijeje kumenyereza iyo migwi yompi ko ari ibiri, ndavuga staff y'abamenyereza. Muri iyo mishamirano Jose Mourinho umumenyereza wa Real Madrid yatunze urutoki Tito Vilanova umumenyereza wa FC Barcelona wa kabiri, umunganizi wa Pep Guardiola usanga yarumukojeje mu jisho. Mu kumwishura Vilanova yaciriye amate mu maso ha Jose Mourinho. Mu kiganiro yahaye abanyamesha makuru inyuma y'uko rukino, Jose Mourinho yigize nkaho atazi Vilanova, avuga mu izina Pito, aho ni mu gihe Vilanova we yasanzwe yitwa Tito. Birumvikana ko kari agasuzuguro kugira ngo ashobore gukomeza ubukeba bwari hagati y'iyo migwi ibiri n'abamenyereza babiri. Nakuri uwo munsi nyene na Pep Guardiola warazwi nk'umumenyereza asanzwe atekereza, yaravuze amajambo yo gutyoza Jose Mourinho no kumucokora, aho yavuze ati hanze y'ikibuga yatsinze kandi buri sezo yama yatsinze muri kano gakino. Ashatse kuvuga gatsikino ko gushwana no nyuma yo kuba y'urukino yakusho ko yanatsinzwe. Ico gihe Pep Guardiola yaciye yita Jose Mourinho le putain de chef, igisigura umuyobozi w'umusambanyi. Bivuga ko ari igitutsi gikomeye, aho mbere byavugishije n'abanyamakuru menshi. Ayo ni amwe mu mateka avuga adoma ko ivyagiye birakomeza ugukebana hagati ya Real Madrid na FC Barcelona. Ese hambavu y'ayo mateka ya El Clasico gushika ubu genekezo ya 5 kwezi k'umunani mwaka wa 2024 nyuma y'urukino rwa kivandimwe FC Barcelona yiko gutsinda Real Madrid 2-1, na ya mateka yaranga runo rukino rwa El Clasico. Kuva iyo migwi ibayeho, ndavuga Barcelona mu 1899 ndetse Real Madrid nayo ikabaho mu mwaka wa 1992, bamaze guhurira mu nkino amajana 259 za El Clasico. Real Madrid ifisemo intsinzi 105, FC Barcelona itsinda inkino 102, banganya inkino 52. Muri izo nkino bashoboye kwinjizanya ibitsinda amajana 862, muri ibyo bitsinda akaba arimo itsindo amajana 437 bya Real Madrid, FC Barcelona ikagiramo itsinda amajana 425. El Clasico yatanguye rero ubudasiba kuva mu mwaka wa 1927. Uwo mwaka akaba ariho ihiganwa rya La Liga ryatangura. Yatanguye yitwa Derby, naho ari urukino ruhuza imigwi ibiri yari iri mu bisagara bibiri bitandukanye. Ni imigwi ibiri izira uguhanahana abakinyi.
ariko naho biruko hariho abo vyakunze bakinira iyo migwi yompi uko ari ibiri. Akarorero ni Ben Schuster, ni Michael Laudrup na Luis Figo bahereye gukinira mu mugwi wa FC Barcelona mu nyuma bakinira uno mugwi wa Real Madrid. Kundi ruhande ni Luis Enrique na Samuel Eto'o bano kaba bahereye gukinira mu mugwi wa Real Madrid mu nyuma bimukira muri FC Barcelona. Muri iyi myaka ya vuba abakinyi Lionel Messi na Cristiano Ronaldo n'abakinyi babiri bashize uburyohe budasanzwe muri El Clasico gatuma n'abandi bayikunda ku isi yose uba umugwi ukunze cyane na cyane ko abenshi muri bo bahitamo hagati ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi na cyane ko ari nabo bari banasanzwe nakurikirana cyane ku mbuga zabo za Twitter, za Instagram ndetse no mu mbuga za Facebook n'izindi. Abo bakinyi babiri barigaragaza cyane mu busatirizi bubiri bwamenyekanye cyane mu bicamamare, ndavuga MSN ku ruhande rwa FC Barcelona na BBC ku ruhande rwa Real Madrid. Ubusatirizi bwa MSN bwari bugizwe na Messi, Suarez na Neymar muri FC Barcelona, bukaba bwatanguye muri sezo ya 2014 gushika 2015 gushika sezo ya 2016 gushika 2017, akaba ari nayo sezo uno musore zokizana rya Neymar Junior cyo kwa mu mugwi wa FC Barcelona cyo giye akaba yahavuye mu muci ya mwaka wa 2017 yerekeza mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Ubwo satirizi bwa MSN ukaba bwahabaye mu myaka igera kuri 3. Nayo CR7 we akaba yari mu satirizi bwa BBC, akaba bwari usatirizi bugizwe na Bar, Benzema, Cristiano, akaba bwari usatirizi bwa Real Madrid bwabayeho kuva mu mwaka wa 2013. Gareth Bale asanga Benzema na Cristiano mu mugwi wa Real Madrid gushika mu mwaka wa 2018, aho umusaza kizina rya Cristiano Ronaldo yava mu mugwi wa Real Madrid yekiza mu mugwi wa Juventus de Turin. Ubwo satirizi bwa BBC bwabayeho mu mugwi wa Real Madrid mu kingo cy'imyaka igera kuri 5. Bice kuri ubwo busatirizi biciye n'ukuntu aba bakinyi bahanganira imipira y'inzahabu ndavuga za Ballon d'Or, shoko bafise Ballon d'Or zishika kuri 13 bose biyegeranije, ndavuga Ballon d'Or 8 ku ruhande rwa Lionel Messi, ni Ballon d'Or zigera kuri 5 ku ruhande rwa Cristiano Ronaldo, aho bamaze imyaka myinshi kuva mu mwaka wa 2009 gushika mu mwaka wa 2017 aribo batwara Ballon d'Or atanga numwe bakoreramo. Ivyerekanye yuko abakinyi badasanzwe bagiye gutuma buno busatirizi buba mu busatirizi bukunzwe ku isi yose, butumwa na El Clasico ruba mu nkino zikunzwe ku isi nzima. Abandi bakinyi bagiye baratuma El Clasico iba urukinyi rukomeye ndetse runakanakundwa bafatanyije nabona busatirizi bubinda bwa BBC na MSN, ni nk'akarorero Xavi Hernandez, Iniesta na Busquets bari bakomeje Mediano no mugwi wa FC Barcelona, ndetse na Gerard Piqué yari umukinyi abikora neza cyane muri defense ya FC Barcelona. Kundi ruhande n'abakinyi nka Toni Kroos, Luka Modric ndetse n'abandi batandukanye nka Marcelo, Sergio Ramos bari mu mugwi wa Real Madrid, nabo akaba ari abakinyi nabonyene bariko barafasha mu busasizi bwa BBC ko gukora amateka mu mugwi wa Real Madrid. Kurundi ruhande abakinyi batatu bashoboye kuba bakina inkino nyinshi muri El Clasico ni Sergio Busquets wa FC Barcelona yakinye inkino 48 za El Clasico, nayo Messi wa Barcelona yakinye inkino 45 za El Clasico cyo kimwe na Sergio Ramos yakinye Real Madrid. Kari Mustafa Benzema ni wafatiye mu kintu cya kane akaba agira umukinyi agira gatatu inkino 43 za El Clasico, nayo Cristiano Ronaldo wewe afise inkino 29 ashoboye kwakina muri El Clasico mu nyuma cava igwo rukino rwari rusanzwe rufise inguvu. Umukinyi amaze kubatanga imipira myinshi ivamo ibitsindo muri El Clasico ni Lionel Messi, yatanze imipira 14 ivamo ibitsindo. Nayo umukinyi amaze gutsinda mu inkino nyinshi za El Clasico, novuga inkino nyinshi za El Clasico ariko akinamwe umugwi asanzwe akinamwe kazitsinda namita Francisco Gento yakinye Real Madrid kuva mu 1953 gushika mu 1971 akaba yatsinze inkino 21 za El Clasico. Umukinyi nawe yashoboye kuba natsinda mu nkino nyinshi zikurikirana muri El Clasico, akazibonamwo igitsindo n'umukinyi Cristiano Ronaldo hari muri sezo ya 2011 ya 2012 no muri sezo ya 2012 2013, aho yashobora kuba atsinda igitsindo mu nkino 6 zikurikirana. El Clasico yagiranwa mu 8 mateka, aho umukinyi yinjije igitsindo akiri muto cyane muri El Clasico
yitwa Alphonse Navarro wa FC Barcelona yitsinze igitsindo ku itariki ya 30 kwezi kwa gatatu mwaka wa 1947 akaba yarafise imyaka 17 n'iminsi 356 y'amavuka. Nayo mukinyi yatsinze igitsindo ashaje muri El Clasico kuruta abandi ni Alfredo Di Stefano wa Real Madrid, uno yagitsinze itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 1963 akaba yarafise imyaka 37 n'iminsi 164 y'amavuka. Urukino rumaze kubonekamwo intsinzi ibitsindo byinshi ni ubwo ku itariki 19 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 1943 muri Copa del Rey, aho Real Madrid yashobora gutsinda ikipe ya FC Barcelona igitsindo 11-1. Igitsindo kimaze kwinjira cihutse cyane, cinjira hakiri kare cyane muri El Clasico, cinjije na Karim Mustafa Benzema wa Real Madrid, akaba yagitsinze ku musegonda wa 21 w'urukino, aho FC Barcelona ikiratsinda Real Madrid itsindo 3-1 hari mu rukino rwo ku itariki 11 y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2011 hari ku ndwi ya 16 y'ihiganwa rya La Liga. Ayo niyo mateka yaranze El Clasico kuva yavuka gushika kuri no munsi, niyo mateka komakomeye yashoboye kwaranga ino El Clasico. Bakwashikizwa nanje Wilfried Irambona, kinyamakuru ni Sport, ariko komeze gukora subscribe kugira ngo tubandanye tuguheza ibiganiro bikomakomeye, ko tubwire n'iki kiganiro wifuza ko tushobora kuba tunagushikiriza kuri kino kiganiro kinyamakuru cha Sport, aho kandi ufite wamamaza tuzokeneye ko bironkera abakiriya wakure kuri zino nimero ubona hano munsi, ubundi dushobora kuba tugufasha ko ibyawe bishobora kuba bimenyekana ku bantu benshi bice muri Sport, ndetse bironkera abakiriya benshi. Aho kandi hari ikindi kiganiro wifuza ko tugushikiriza, uje muri commentaire tubwire amateka wifuza kubona kuri Sport, ubundi dukorera mwebwe muri abosi bacu. Ariko kandi nifuze abari mu bihe byiza ko namugire byiza, abakitso n'amagara nabo ndabwiye ati komeze mwihangana cyane, Imana ijivange mushobora kuba bitora umurongo. Ndabwiye nti mugiraho mu wawe, bye bye, hasta la vista.